ngo mu mwuga wo kumenyesha amakuru rimwe na rimwe usanga bitoroshe. Aho haravugwa nk'igihe umenyesha amakuru yagiye kurondera inkuru maze ngo ayishikane mu ruganda akorera, abamutwara bakanka ko iyo nkuru itoca ku radio cyanye ku kinyamakuru. Ivyo rero ngo biraheza bigashavuza umumenyesha makuru. Ivyo bikavugwa na Jacques Bukuru, umuhinga yatanze ikiganiro ku bamenyesha makuru hari mu ntara ya Muramvya kuri igenekerezo rya 29 Gitugutu umwaka wa 2018. Reka tumwumvirize. Directeur wa radio television Rema ariko atubwiye ko umwuga wo kumenyesha amakuru ya crise n'ivyo ya crise abantu ntibakitwemera. Hayima ni haho turaba bo hanze kumenga ni vyirori abakorera ibinyamakuru byo hanze kubera bisa amafaranga menshi mugabo ahandi ho bakora dukora. Usomye littérature sur le journalisme umwuga tukorera mu ma contrainte menshi n'ama contrainte menshi. Mwayo ma contrainte hariho ibituvako n'ibitatuvako nk'abamenyesha amakuru. Les propriétaires b'ibinyamakuru barafise intumbero bahimenyesha amakuru. Wowe umumenyesha amakuru udashobora kugira ngo ndavyivanye. Baratuma mwebwe murongo ibimenyesha amakuru genda ndabi. None je ndi rédacteur en chef ngo nzohava nkora ivyo directeur général yatene. Aserukira leta muri RTNB bikunda. Hariho abahora bambwira ngo fumupfa yake n'injiri. Dana charya he. Sidubwiye kuyibwira muri ST Panos pare ngo mwe bakoresha nabi ngo muraraba mu bihebe. Mbwira wompa ngahe mu bihebe. Wompa ruwayo. Wondishiza ba ko ntagira d'autres zaki ngo ngende wewe womfasha yaciye anyuma. Ntaho tuja. Mugani urati iturekura akazi. Yo bana hafise sinomara imyaka 23 ndi mu radio y'igihugu noja hano. Urero turi mu ma contrainte kiretse abo ba propriétaire hariho n'ibindi natwe uko tumeze no propre croyance bashaka kuja kuvyisomera amateori ariho. Hari ivyo twemera bituma tutaja au-dessus de la mer. Urya muzungu w'umunyamerika ni abakora muri akorera ikinyamakuru afise wabishize. Hari ivyo adashobora gukora. Naranditse muri Sifia Bala ugize uti amangere ni mabi kwisi iyo suje ntibayemera. Amasuje ntibayemera nkayo. Ubu nogira nti ngoma ngene muri Somalia ndaba abanyange n'abanyamerika bariko baracukura batwara ni cyandi kwico. Ni cyandi umwuga uri kuba ukorerwa mu makontrente atari make. Ayo makontrente ari hanze ari no ngaho. RTN murazi ko mu matora bahora badutera amaguru kwera abonyensi kuko badufata nk'abari turi mu kabare akakuraba ngo mwe ntimubivuga kubera nawe ubukaruti none bimurakoresha bijya RPI babwira mukoreshe bijyabonesha babwira mukoreshe byisangana babwira ko muguma bunze kwicupa mudakora nta makuru mufise bagaca barabahinga bakanuma. Urumva umwuga rero nibyo ukorerwa mu ma contrainte menshi nibaza ko atawo bideha. Hari n'izindi contrainte nyinshi cyane zituma naho bawaravyizuga hanikisha. Ce n'est pas une matière vraiment très scientifique. Hari abazi ngo ni scientifique, si scientifique du tout. Icubona ukibonesha ivyo wemera. Hari abamenyesha makuru usanga aramutete ari kurera kuri. Namaze gutanga urorero imisa yavuzwe omeri irabaye turumvikanye muri mi-journée extrait cishamo ngo yagoye kumugoroba ni gupasa. Urumva n'umuntu amaze imyaka 2 neme pa chef de section nagacha bwira ati nibikunda kandi kubana yavuga. Urumva ni ivyo yembera c'est propre croyance zimutuma adashobora gucisha mu makuru nk'ayo. Radio Maria ati mbega iyo umuntu avuze ibintu umuntu atemera spontanéité no kuja kwitwara muri CNC canke no gukoresha droit de réponse.
ukoresha droit de réponse hari aho icumuro wakoze kiba ari kiri penal agira ati ndagize imana barashaye ahubwo aja mu butungane ntaja no muri CNC directement mu butungane procureur ujabona yaguhamage procureur general cyaguhamagara akakubika ahandi mu binyamakuru bikomeye le chargé de questions juridiques ni nkuru ngisohoka atayibonye surtout muri presse écrite kuko ari ibinyamakuru bihomba bikugara kubera gakosa kagiyemo washizemo ikosa penal urumva rero muri Radio Maria nuko gusa nyene mwisengera mutaja muravuga ibintu bibi na yahandi ho urumva murarondera umuntu umufasha mu bintu vyerekeye amategeko hari umuntu abajana hagira ati droit de réponse ndagiye naje bampe umurongo mvuge hanyuma bumve yuko jewe ntari mubi habaye synergie bigenda gute droit de réponse iraba synergie mu bisanzwe sinzi ko hari amateka kayitunganya ndabona muri CNC mugabo iyo habaye ikosa chaque radio menga ibiri responsable iradio ibiri responsable kwayo irashobora guhanuka izarimo mu Rwanda zirahanwa ukwayo naragize tuja mu Rwanda en 2013 à la veille ya législative pendant 3 missions n'igishiro bya synergie abantu babamenyesha makuru bo mu Rwanda la radio nationale yo mu Rwanda yari réticente kwinjira muri synergie agira ati ni habikosa responsabilité ni icabigora responsabilité no ni chaque radio urumva ica yasu habaye kwihera Pascal nibaza yuko yabajije wo muri radio y'umukenyezi nibaza ko yabajije ikibazo kije kwishurwa na president wa CNC ibintu vya carte de presse nibaza ko niyaba mu nama yagirishije ya responsable des médias directeur wa yariko yari yoba yarabahaye feedback yari yabatayibahaye nibaza ko aje gusubira atubwire gatoya aho bigeze Fidelité ishatse nawe ati le terrain est obstrué tubwiza kubwira umukuru mutumba tubwiza kubwira buramatari naho constitutionnel wa sur la presse du 14 septembre turekurira kwisanzura tukaja kurondera amakuru tugomba hose siko biri kera sinzi aho president wa CNC ubahagaze kera agira ati ugashika mu ntara uraca gutanga gakera ni courtoisie uraca kwabura amatari ntafite uburenganzira bwo kuza kuja kurondera amakuru urahicisha umubwira uti ndagize yawe ni waba utaciye kuri province yavuga turaca ku commune ubwire mustaneri uti ndagize yawe nageze kuja mu ntuze inyabihanga nari mwaho nyene kinguze ka sensibilisation ka kabirita biragoye gukoranya abakenyezi bo kugatumba babone bari kumwe n'umumenyesha makuru afise na registre ari karandika ibintu naho ufise umugide ngureho kubwira umukuru umutumba twebwe ibyo turimwo sumugumuko ndiko ndivugira ibintu byo kuvyakugera tutsitse nshija kumubwira ukajana n'uwo mugide wawe akagira urumva twebwe turabo muri radio nationale babona ko dukora nta ngorane bitera cagira ati kora mutaha bacukora ugaca wibananiza igitega ku muntu mwebwe rero iyitere n'ukubera nyene bimwe nababwira bimwe byo kutwinuba bazi ko turaba puciste cyane aho ukorera Voix d'Amérique twanugaye ibintu wahagaritse gato ubugaye muze FM gusa ahandi ho turayumva numvise n'umuntu na porte parole du gouvernement bashobora kuyivugira ko muri wonde courte bakayikapta nibaza yuko nukurabigena mwokora kugira ngo usubize hamwe nabo bantu bari kuri tele mugabo nivyo turumva ko mubangamiwe kandi abategetsi baramaze kubwira umuntu yamerewe nabi ari mu kirundo amaze kuvyumva bagira ati abo bamenyesha makuru twugaye FM gusa mugabo bo babwiza kuguma bakora bihora bikogwa ubangamiwe ucu telefone na president wa CNC n'abandi bategetsi bahora babigira bagafasha none investigation urinze kwidantifya irashoboka investigation irashoboka kenshi muri investigation turabobije gukoresha ibintu by'ukwinyegeza ufasha aba journaliste sportif bagiye muri Ghana berekana neza ngena le match ziri truqué umuntu musifuzi ashobora guhindura isura y'umupira yari amafaranga menshi
ababikoze bari abajournaliste mugabo bagiye bitwa ba investisseurs bagiye kuraba le président wa fédération na wewe uzorera gutwara enregistreur gutwara kamera yawe ugende wita umuntu niwe ugiye kuri tele agiye mu rubanza kumburi wambaye ivutano ntawe ubizi niwe ugiye mu bitaro kuraba ngena system idakora tuzogenda utwaye enregistreur cyangwa uzogutwaye akarusire gatoya kari kashe uzogenda witwa umugwayi uzogenda uniha uzobikora tuzogenda utwaye carte de presse mugabo uzojayo kenshi pakutwe ivyo ubonye uwo munsi rimwe c'est pas généralisable bagufashe nabi rimwe ntucugira ngo niko vyama subirayo urabe ko ariko bi subirayo kangaho ne ko ariko bi baza abantu mbere ko umenye ko ariko bimeze aho investigation zoyigira tu n'as pas besoin de faire carte de presse canke carte yo muri Voix d'Amérique nibaza ko ariko zikorwa investigation nibaza ko ariko zikorwa tukarange mugabo nibaza ko Imboneza News agira ati utunenge abatanga inkuru hari gihe bagomba kudupyeja c'est de bonne guerre egere porte-parole bakorera l'image des ministères ntazokwereka mu kigo ko hari ibintu by'umucafu ntazokwereka na rimwe ivyo ubimenyera zo kugira ati twebwe ryabo muri finance gira ati kigega kiraboga muzoguma muhembwa ahubwo n'ubungira amafaranga ari kuri konti abaduhevye bagira ngo turapfuye ihibambewe nicajejwe secrétaire de porte-parole du gouvernement ntuzorindira ko kubwira ngo ibintu birayangaye muri leta tibikunda mu bihugu bihanitseho barashiraho n'amagence en communication bakubwira bateherega Saddam Hussein muri Kuwait usanza l'histoire des bébés découverts havuga naira umukobwa wo mu ambassadeur ari Londres yuko ibintu bicika kugira itaze bice yambaye isa Iraq nuko bakora natwe ko tuzi uko bakora nitumenye ngena dukora umenye ko atabwiza kuguhenda kuko wewe comme journaliste dukorera abarunda bene abanyagihugu nibo dukorera les sources d'information dukorera les autorités théoriques manivyo niko ndavuga dukorera les usagers b'amaradiyo n'ibimenyesha makuru kugira tubahe inkuru yo bamenye na bitungana bo ivyo simba muramba bari arumva mwambarije byinshi kandi ari mwavuze kubigira ko ishanje kamikazi wo muri wacu c'est dommage ico gicumuro mwarakoze cisakire gituma umuntu mu porte-parole agira ati mwebwe ndabahari imvomo nzo fantasio kubabwira sinzi cyarico mugabo umuntu kiso coupe de chance de s'exprimer dans un média nibaza ko ababahaye uburenganzira bwo gukoresha yani mariba nabibabwiye aba porte-parole batavuga canke d'autres sources d'information nitavuga on ne cesse pas d'être journaliste murakoresha investigation niyo bari muri armée niyo bari muri finance turafise abantu tuzinanye mushobora kunywana mukicarana bakubwira ati naho muhemba ubu amafaranga byagenze nabi canke muri obere turafise abantu dukorana twiganye twakoranye turashaka kuvuga ngo wabuze inkuru y'iyo secteur mugabo arabatezurira ndabimusaba uwo muntu n'usinzi ko bari ngaha yo batezurira kuneza yiwayo kugira no kuneza yiwe abiza kuronka hakorera mbega vyoba biva kuki kugira ngo abajejwe gutanga amakuru ntibayatange uko bibereye abandi mbere bakanayimana reka twumve umushikiranganje yo kumenyesha amakuru umushinga Nahimana Frederic ico yabivuze ko mu gihe amenyesha amakuru bariko bakarihirizwa ubwenge mu ntara ya Muramvya kubijanye n'umwuga wabo hari kuri iri genekerezo rya 29 Gitugutu umwaka 2018 kuba yatanga yavuze yuko hari abatinya gutakaza ikibanza cabo yavuze ko hariho abiregura bajana kubavugizi yavuze yuko hari gihe novuga ni haba hatari imigenderanire myiza hagati y'abayatanga n'abayashikiriza arongera arashika no kuba yarondera ndetse n'abahanura kurondera amakuru mu bwitonzi kugira ngo uyatanga nawe agononokerwe ikindi yongeye ko yavuze ati
hari igihe umuntu areka kuguha amakuru kuko azi neza iyo yaguhaye uyongera ko akandi kantu rero ugasanga yavuze na kahise aravuga ati muri kahise abamenyesha amakuru badufata nk'uko twaba turi nk'abarobere icyo gituma rero tutaronka amakuru akwiye ariko ntihegaruye kuri ibyo yatanze n'umuti aravuga ingene abamenyesha amakuru borondera amakuru abayatanga nabo boyatanga aho sinza kubananya ko tubazaza kutuvuga mu nyuma ariko nca kumayange novuga ingene byagenze kugira kabiri yatwigishije kurondera nyene inkuru nziza kumenya ingene uyitanga kumenya ingene uyitreta amarezo sosiyo kugira ngo abe ku neza ya bose ako rero nagomba kongera ko kuri ibyo vyigwa nibaza nibaja mu mugwi baraza kugerageza kubikora ko cyane turetse hari akantu nuvuga yuko hari igihe abamenyesha amakuru barondera inkuru mu gihe kitari cyo mvuze mu gihe kitari cyo mu bisanzwe inkuru yirondera mu gihe gikwiye muti igihe gikwiye ni cyane hari igihe urondera inkuru ku muntu nawe nyine atarayironka ubu hari inzira nyinshi zo kuronka amakuru ugasanga urazanye mikoro ati none ko bavuze yuko bivye umuntu anaka wewe ushinzwe security uvuga kwiki nawe iyo nkuru wayikuye kuri WhatsApp nawe ntarayironka kugira ngo rero yerekane ko atayobewe iby'igihugu arashobora kuvuga ati rindira ngize mu rwaneza cyangwa akavuga ati nta mwanya mfise cyangwa ndi mu nama rero icyo gishinzwe hari igihe wayirondeye mu gihe kidakwiye ari n'ikindi hari igihe wirondera hatariho yavuze neza yavuze ati abavugizi baba nka buke mise hari igihe umuvugizi ari ikintu usanga ari cy'ubuhinga gikomeye akaba adashoboye kugisigura mugabo hari kabari umuhinga bishoboye iyo umubajije rero ko yitwa ibyo zina umuvugizi ategeza kuronka kigovyora uba ntaguhaye inkuru ari igovyoye kubera iki wamubajije ikintu kimurenge kandi cyashinzwe adashobora kwatuga ngo avuge ngo ntacyo nzi umva rero ngaho namwe mugenda muri abatanga abasaba amakuru mukamenya kumbure uwo muyasaba